Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Je nitwa Sinarinzi Beatrice, mukenyezi yubatse, mfise umushinga ntahumwe n'abana 8, abahungu 7 n'umukobwa umwe. Nagomba nshinga intahe ku bikorwa Imana yadukoreye. Twe twavutse turi abana 3, abavyeyi bacu baca bitaba Imana. Bose dusigara turi imfuvyi, turi utwana duto ataho turigeza. Ariko kubera Imana yari dufise ku mugambi, Imana yaratureze, itubera data, itubera mama. Imana iraturera, turaba ahantu tugeze hagati na hagati, Yesu aratwihamagarira. Amaze kutwihamagarira, dushika mu gakiza kiwe. Ashishaka kuturera, abakozi Imana baraturera, baratuba hafi. Imana itubera data, itubera mama. Turakura, turagera mu bigero, taja kubaka ntacikiye, njiye mu isezerano. Na musazanje arubaka adacikije aciye mu isezerano. Na mutoya wanje arubaka adacikiye aciye mu isezerano. Ivyo ndabishimira Imana kuko Imana yaratugiriye neza muri ubwo buzima. Imana ni data, Imana ni mama. Nawa gutera intege n'umuntu wese ariko aranyumva ari imfuvyi ntiyihebure. Afise Imana, afise data kandi nishobora byose. None jewe nagwa gushima nshingira intahe Imana ngene Imana yatugiriye neza ikaturera tugashika muri ubuzima turimwo.